Ikigega cyo kubitsa no kuguranana c'igipolisi Microfinance de la Police Nationale du Burundi Micropole mu mfunyapfunyo cuguruwe kuri uwa gatanu igenekerezo rya 2026 n'umushikiranganje wa mbere Alengiyom Bunyoni. Urongo iyo Microfinance y'igipolisi aratumenyesha intumbero nkuru zatumyijaho ndetse n'abanywanyi kugeza ubu igezeko. Iyi Microfinance yagiyeho mu ntumbero nkuru zitatu. Ubwa mbere ni gufasha abanywanyi n'imiryango yabo kuziganya mu ntumbero yo kwiteganiriza kazoza. Ubwa kabiri ni gutanga ingurane mu ntumbero yo gushigikira imigambi y'abapolisi n'imiryango yabo. Ubwa gatatu ni gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'imigambi y'abanywanyi ico kigega kizoba cashigikiye kigatangira ingurane. Gushika ubu Microfinance ifise abanywanyi baba ibihumbi 200 kandi bose baramaze gutanga umutahe w'ibanze. Abo banywanyi nabo bagizwe n'abapolisi, abakozi b'abasivile bakora mu gipolisi abo twita personnel d'appui, ababakanye n'abapolisi, abakukuruke b'abapolisi, amashirahamwe y'abapolisi n'inzego z'igipolisi zirangura imirimo izana inyungu. Umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano avuga ko ari Microfinance abapolisi bazohora baziganirizamwo bagasabamwo n'ingurane. Micropole ni Microfinance bazoza baraziganirizamwo bagasaba ingurane yo kurangura imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere aho baba. Ni Microfinance ifise abanywanyi bazwi bafise ico bahuriyeko bifuza gutorera inyishu ibibazo bimwe bisangije na cane ibyo kuronka ingurane no kuyishura. Nayo umushikiranganje wa mbere Alengiyom Bunyoni avuga ko binezereye kubona igipolisi kija mu migambi y'iterambere hambavu y'ubuhinga gisanzwe gifise bwo gucungera umutekano. Biranezereye kubona kuno musuri hejuru igipolisi cerekanye ko hambavu y'ubutwari gifise mu kugaruka no gucungira umutekano congera kikitaho kandi ibijanye iterambere ku bwabo no mu ngo zabo ariko n'iterambere ku gihugu kuko gushinga ishirahamwe nk'iri bizanira inyungu ihambaye ku gihugu cyacu cy'u Burundi no ku bene gihugu. Ibi rero bigaragaza yuko mu gipolisi cy'u Burundi bafashe nkama ingendo ya leta nkozi leta mvyeyi aho twisunze imbono n'intumbero twahawe na kizigenza wacu nyene icubahiro ku gihugu cyacu cy'u Burundi yavuze ati icyo ufungura kandi n'umufuko wose uronke amafaranga. Turiko turavuga rero ishirahamwe nk'iri bisha vyumvikana yuko ico civugo niyo ntumbero niyo mbono mwaje kandi mwigiriye inama kugira ngo mubishire mu ngiro. Nuko rero tubateye intege kandi tuzokwama natwe turi hambavu yanyu. Mumenya ko ubu mwanya nyene bagiye ko bugurura amakonte ku bari ngaho bifuza kuba abanywanyi b'iyo Microfinance uhereye ku mushikiranganje wa mbere umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano n'abandi.